mu bafana bawe ngira ngo warabonye yuko ufise abafana benshi babigemeka mu buzima bwa relation mugasi nagerageza zoshanje nzogira sondage musu nzogira sondage ndabe imbara abakobwa cyangwa abahungu oya foko ndabira n'abakobwa kubera bajya bakwemvita benshi n'amajoro n'abakobwa ubuzima bwawe bwa relation Kaboss mu rukundo ndakunda fo Kaboss bimeze gute hama gukunda je personnellement je ndakunda kandi ndakunda gose kandi no mu rukundo right now oya wasinema baheruka kugukorera akantu kajanye naheruka kugukubita ku ntoki Alvin Smith aya kumwita ko Alvin ari mariye no nangwita ko ntoki bigenze gute ntuduhisha ibintu Kaboss bijanye mbwira izo story turika kubona post ivuga ko Kaboss4Real yari mu rukundo reka ngira hashtag namuvuge ko yari post yahabaye ya Nelly post ya Nelly ivuga ati Kaboss yarambiwe no kuguma asangira ibintu na Alvin Smith rero Kaboss yagiye guhara no kwa Nirna ngo birabindura rwose ari umuntu mwari musangiye na Alvin Smith rino muri no miss nyene Kaboss4Real maze imisi ndagukurikirana kuri IG kabisa kuri Instagram uriko uratemberera cyane abana b'abakobwa ugenda ugasanga aga presentation kiyo bose baragasubiramwo babaye kumeshi umengo ni song uvyakira gute bijya bintu bibayemwo gute shaje birangyohera kubera yuko bajya abana b'abakobwa uvuze hariyo n'abahungu ko precise abakobwa abakobwa nyene urumva bararyosha image ya Instagram yawe nyene aba followers bakaza kuraba tuvyemeranye sivyo gafere soko bimeze umuhungu acashaka kugara mugabo umukobwa bari soft Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nimaze yuko muri top, nimaze yuko mumeze neza cyane. Narabwiye yuko maze gukora subscribe kuri Buja TV. Ubuje kuba ku mwanya, ubuje kuba on point, ubuje kuba on time nkuko nama nabikubwiye. Kuri uno munsi nkuko mwabibonye ndi kumwe na Kaboss4Real, canke umwite Kaboss. Numenyesha makuru novuga ati abikora neza cyane mu YouTuber. Abikora neza cyane ngira ngo twamenyereye kandi twanakunze cyane muri kiganiro hangout asanzwe ashikiriza kuri Jimbere magazine ndamwakira kuri kamera za Buja TV ngira tubwira kakantu ngo Hey what's good family j'espère que vous allez bien moi de ma part ibintu ni fresh sana kore ko turiya Yeah, Friday, yeah, pop. It's all about hanging out. Kaboss4Real, that's my name. It's another fresh day. No, the most w'ibyishimo kuba ndi kuri Buja TV, kuba ndi kumwe no mu rundi kazi w'iwacu abikora fresh sana. Some people ishizo bimeze fresh sana. Kuma nyene kuri screen yawe, antuka vraiment utafurahi sana. Bikoye mama. Fresh. Hala 5. Jane online fresh. Everything blessed. Ngira gucha fresh sana. Okay, guys. Baze yuko namwe muri fresh. Kama kawa. Amaze kuba on time. Kama kawa. Ni Kaboss4Real. Tumenyere cyane muri Jimbere magazine. Kabisa. Ariko ni naho watanguri? Oya? Natanguriye muri Siren Vibes TV. Mugabo muri apa imbere ya Siren Vibes ari hano nakorera. Mugabo hano naho abantu benshi nabo bazi yitwa Burunga News. Urumva na YouTube bari bafite mugabo narandika to bisanzwe namaze igihe gitoya cyane. Nijya kuri Facebook yitwa Nyaburunga. Yitwa yo Burunga News. Sinzi ko igihari sinzi ko bugaye I don't know. Wewe wari umwanditsi gusa. Narandika bari bamaye aba espoir burya mvuye kuri rondeza ari hano bakwizeza ibintu byinshi barakubwira turabona uje ngahanye mu mezi abiri so dufite YouTube yacu ona iyi studio tugomba tuyikuru kunuko dushemo ibintu. Nyene ndashuwa kwizeza ibitangaza. Ndashuwa fo mugabo bisanga nyene nakoreye 20,000 ukwezi kwa mbere 20,000 francs wewe wagiye kubona umuntu umushahara wawe bagusoreye 20,000 francs Kaboss ngo umushahara sasa vye kuri 20,000 kweri waza kuri studio zo yuzuza ivyo shaka kweri urumva mugabo abantu benshi nayo bazi kandi singunda kwivuga urugendo rwawe ugitangura byari bimeze gute je ngitangura muri akazi byari ibintu bigoye kubera yuko je challenge deja watanguye umwandisi natanguye ndumwanditsi nandika hama mu nyuma ndaja muri Siren Vibes TV ndakorayo mugabo challenge nahura nayo muri Siren wakuye na Franike
oya haje benshi mwakoranye na Fanika ahubwo Fanika yaje inyuma yanje jewe nari mari hariho umuntu yitwa Mishu Miracle yaraje turakorana hari Mishu Miracle wenyene mugabo ngiye acaza abandi ya mugabo je urugendo rwanje ukuntu ruvuga amajambo make nuko iyo ugitangura biragoye kugira umuntu umwemeze canke akwezera avuga ati je kanje gukora ikiganiro na Nice Guy. Yeah, of course biragoye. Jewe naronga challenge abastari babona twita abastar. Umusabye ikiganiro na ukula showbiz urabibona ukamengo nyene bitu ya ifu abastari mu Burundi bafise ukuntu nyene bafise akantu ko kugaya umuntu agiza mushasha soit TV shasha kiza umujournaliste mushasha bafise ukuntu bakurya amasine mu biri tusasabe kwa bina ni boa sana ariko jewe Kaboss4Real ndavyibaza kuri ico kintu cuko nta ba star usanga uba propoje nka emission akavuga ati televiziyo imeze gute nabo bararaba rega avantage je nico nibaza ko bariko bararaba bavuga ati hajya hano ni haja je nza kunguka gute kuko ibintu byose bisaba yuko wewe wunguka nanje ugomba ukoresha emission for real je kero nemeza sivyo simaka ngo ugiye kuri ya TV uronka uko ikiganiro ukaronka 10000 views niyo TV ubukeneye wewe ariyo TV ushaka kujamo karonka views imwe uwo muntu nawe ubumukeneye sivyo aba ari umuntu wawe kubera uko biri kose niyo kuzanga yicara arabi ikiganiro cyawe atagukunda cyangwa kitamuryoheye swat cyo kiganiro kirafise ikintu camwigishije kirafise ikintu kigiye guhindura mu buzima bwiwe so na mpamvu yo kugaya uvuga ati ahubwo uvuga ati uyu muntu est-ce arabikora neza sky nice ni fresh abikora fresh reka dukorane si wa muntu uzayandika ibintu biri bizarre ibiki nibiki cyane cyane muga tugiye kuranga ama views na views nzoronkamwo uyu nawe uraraba ukavuga ati nje nzokungukira hehe je ni nage no muntu umwe abakwiriye wangu n'abantu babiri niyo views is 200 ni bon shima niyo nyene nabo nabi wawe baragukunda na cyane cyane uvuye kuri Burunga wandika ucuja muri Siren Vibe direct uri kurakora ibiganiro kwandika vyaheze uri kurakora ibiganiro biri oral cyari bimeze gute ugitangura gufata micro bwa mbere Kaboss ubwo batuka maka unatetemekaga ku TV nasema sasa hivi vitu kweli tugenda go la plupart y'abantu usanga bavuga ati est-ce sa neza kuri camera iyo confidence irabura mu bantu muri camera nsa gute sa neza ibiki nibiki mvuga gute mvuga neza hama biratondetseho ivyo ndikunda ubwo bani bubura from ubwo bani kawaida kabisa uri mushasha de plus de ça guca usikira muri Siren Vibes muri Siren Vibes hama ikindi kintu naco ni mbega imitima y'abantu no ifata mu buryo bwayo strategy urumva mbega abantu bashaka ibintu bimeze gute abantu bashaka ndabaha ikintu kimeze gute abantu bazonkunda ubwo bangubwo nibubura wanje ubwo bangubwo nibubura mugako biri kose nyene Imana yarabikoze tu na cyane cyane Imana yarabikoze kabisa ndakora ibiganiro bitandukanye ndibuka ikiganiro cya mbere nakoze nayikoranye n'umuntu yitwa Mupetso mu Kamenge sindamwibuka izina mugabo icya kabiri nayikoranye na D1 D1 akicirondeza fo ambwira ati Kaboss je ndirimba nka Bruce Melody agisohora waiting yari waiting umwebwa sohoke ambwira ati Kaboss je ndirimba nka Bruce Melody ati chema content araciye igihe araciye na waiting yari bwasohora araciye kabisa murakoranye na D1 mwakoranye deja atarashika kuri ataraba D1 umva from zero ndavyibuka from zero akiri ewana down kabisa umustar mwakoranye nk'umuririmbyi uvuga ati ewana uyu muntu vraiment yarandenze deja yarinda ubwa mbere mukorana n'umuntu uvuga ati uyu muntu ararenze kabisa wa muntu nyene ufana urumva haciye maze gukorana na D1 haciye umuntu yitwa Berry Music agisora sasa Melana yarafatishije fo cyane ewana urumva Berry yarasakana ko kugara muri ya periode sinzi ko yagara sinzi ko yagira iki naramwandikira akambwira ati ewana afasha kwanza ya déplacement namwe naona sasa déplacement ndayakura he mugana arabitahura Berry Music antwa yari hit yagiye avuga ati cyangwa mangore na Berry Music ati je yo déplacement ndayihevye umwanditsi wa Melana cyo Melana ari hit yari hit song abantu bose yari Berry mugabo cyo turakorana ikiganiro kigenda fresh tuyaga fresh wumvise gute muri ko murakorana ikiganiro bwa mbere Kaboss ubwo bavuga ati sasa mimi niko natumikana msanii mkubwa kweli ubwo kwa kicho gihe Berry yari ku ma concert yose ku ma stage yose wasanga Berry Music he hose ku radio indirimbo yiwe I was like twabona na Berry Music
birakunda gusa hariyo histoire abantu batazi umunsi ngorane ikiganiro na Berry Music nabanje gukorana na Rappy Boy akiciga ndimbo nimwe yari afise aca arambwira ati Mopeti ico gihe twari ngaha nyene cambwira ati wana Berry Music ya Mopeti shaje ndamufana ndagusavye umfashe tuje kumuramutsa uravyumva Imana ikikora ivyayo nyene turabura bararamukanya mbwa je nitwa naka ico gihe Berry yakwa ari star mugabo nyi barakoranye indirimbo barakoranye indirimbo urumva yuko ari ikintu kimeze fresh en tout cas na cyane bon urakoze emission uravuye muri Siren Vibes ucuja muri Jimbere kabisa Jimbere direct utuzanira n'ikiganiro ca hangout kabisa so laba hanging out anacho kiganiro novuga ati abantu bakumenyeye ko cyane banagukundiye ko cyane bivanye na presentation ukora n'ingene ikiganiro cyawe kiba kimeze ikiganiro novuga ati kitarambirana merci sana kiryoshye cyane ko umuntu atumva ikirundi ko umuntu adatahura icari cyo hangout na jewe ndimo bisiguriye hangout bisigura yuko kuko yumva first of all ikiganiro gisohoka vendredi tuba dushaka gusohoka twese sivyo umunsi nyine tuvuga ati weekend iratanguye nariyumviriye ati n'icyayi ikintu cyotuma umuntu wese before yuko aja asohoka abanza kwanza guteramiraho kikamuha vibe amagasohoka afise ya energy avuga ati reka ndakite hangout bisigura umva we are outside duhanging out umva dusohoke dutere story tugire icyama muri hangout naho harimo nka ndagutumiye nka wewe turavugana ibintu biri outside ya carrière yawe urumva tukavugana ibintu biri comment dire ibintu nyene tubayemo mu buzima busanzwe kujya abantu basohotse story ni nyinshi ibiyago ni byinshi apa y'akazi hari ibindi biyago bivugwa so ndavuga ati reka bice muri hangout mu artiste mu influenceur cyangwa umuntu uri wese tuyage ibintu bishobora kwigisha ugwaruka so tutageti yanje ari hagaze ku ba jeune cyane yari hagaze ku ba jeune cyane kabisa umva tugiye conversation zitandukanye zigisha zirimo na motivation ku buryo umuntu biciye kuri Sky Nice avuga ati kweri iki nashobora kumera nkawe izi nzira zose yaciyemo kweri iki nashobora kuzicamo sivyo so iri muri we ya motivation kugwaruka iri muri we yo kwigisha en general ugerageje gukurikirana ikiganiro cyawe cya hangout urahindura ama location bitandukanye usanga muri usanga muri kuri hari usanga muri kuri case ça dépend hari usanga wabaye umu serveur urahindura abasiporo bigiye bitandukanye iyo uri kurategura hangout par exemple tuvuge ko uteguye hangout na Nice Sky ubanza kuraba ibintu Nice Sky akunda cyangwa uraba ibimubereye mbanza kuraba kwanza script wewe yo kuryohera yo nakubera ndago propose ama script atandukanye urambwira ati Kaboss urambwira ati Kaboss moi je préfère yinye niyo bien cyane je shakiye niyo fresh room mugabo le fait yo kuri umukobwa ndagerageza kurondera akantu kari romantique c'est akantu kari romantique tusohoke nyene turi clean turi class nyene ibintu bikabica na cyane kabisa nka kigingi twakoreye muri bus no mu convoyeur of course urumva kuri kigingi biraryoshe kubera yuko ni comedian aratanga vibe muri bus abantu bakatwenga bakaryohera aho tuko umuntu ararondera nyene udu script dutandukanye turi funny apa yuko umuntu araba script iryoshe agaca yiga rero ni amajambo ari mu kiganiro kabisa cyane ide yaje gute ugitangura kuvuga ati bon reka iki kiganiro ndagikore ide yaje gute ya hangout idea by the way je n'umuntu amedita gose je n'umuntu yumvira sana nk'utoshobora kuba twicenganye nkaca ndabwira ide ndonse nganye sivyo so idea yaraje ngiye gukorana ikiganiro na Kiriku Kiriku yamaye ide by the way yambwiye ati Kaboss tuje gukora mu Buyenzi dukore mu Buyenzi twicare two turanywa cafe kahawa n'abavyo mu Buyenzi twabikoreye mu ibarabara bivuye kuri idea ya Kiriku idea yanjye kiraziyinshi vyari izindi ideas zitandukanye rero bice birabukobonye izina camvuga ati reka ndayite hangout mugabo idea ya mbere vraiment yari Kiriku yambwiye ati twiki tutuja mu Buyenzi twakora two turakina nani ludo two tunywa cafe inyuma hicaye abatama nyene tambwiye ati why not reka tubikore turakora bikiye kuri yari base ndavuga ati reka nongeremo some sauce kugira ibintu biryohe bifata inzira
uraje urakoze icyo kiganiro cyawe cya hangout kuri Imbere magazine kirakunzwe cyane novuga ati yuko nkuko natanguye ndabivuga ni ikiganiro cyakiriwe neza gose for real ikiganiro catumye umenyekana gose ko benshi hari no kubwira yuko yakumenye kubera Imbere no muri no miss nyene Kaboss4Real mazi imisi ndagukurikirana kuri IG kabisa kuri Instagram uriko uratemberera cyane cyane abana b'abakobwa ugenda ugasanga aga presentation kiyo bose baragasubiramwo menshi umengo ni song uvyakira gute bijya bintu bibayemwo gute shaje birangyohera kubera yuko bajya abana b'abakobwa uvuze hariyo n'abahungu ko precise abakobwa abakobwa nyene urumva bararyosha image ya Instagram yawe nyene aba followers bakaza kuraba tuvyemeranye sivyo nafere uko bimeze umuhungu acashaka kugara mugabo umukobwa bari soft so je ndibaza yuko bijya bintu ukuntu biba sivyo je mba nateguye pas du tout ahubwo usanga soit ni anniversaire y'umukobwa soit ni anniversaire y'umwana ko usanga famille yiwe irambwiye ati shano kuri cy'Imana rabuhashike tumugirire surprise na byinshi dufite zo guha umwana wacu mugabo akubonye ata enjoy arazabwiye bimeze fresh je nanje urumva I was born to make people baryoherwe urumva niyo identity yanje je ndakunda no hari peace ari umunezero ndavuga ati naco binwaye tanora kavebiti kanje tu ngaca nkorokayo hama ngaca ndamuryohera ngaca profita ngira content sivyo twerekana yuko no mu Burundi bige duhona mu mahanga no mu Burundi birahari of course no mu Burundi birashoboka kunda turafise abana badukunda badufana so ugerageje kuraba abantu kenshi bikorera n'abakobwa kubera iki abigemeka sha je ndibaza yuko abahungu nabo peut-être baba bashaka kubishiramo kugara nabo bazoshikirwa mugabo sindarongo umamagara muganda ndabona yuko abahungu nabo nyene they show love nyene muri we yabo mugabo bajya bafise urukundo rwinshi kuri jewe bafise urukundo rwinshi bijya bikwereka iki kuri wewe birangyohera ndavuga ati nta mpamvu nimwe mfise yo gucika intege kubera yuko igihe nakora ako kantu rero mugabo urazi ko ukundwa n'abigeme nawe nyene ari ikintu ciza urazi abantu barondera ukundwa n'abakobwa bikanga let me be proud ico kintu kabisa mugabo rero n'abahungu sky nice wowe kubishiramwe birungo tuvyinshi guys nukuri cyo kuri Instagram ngasanga ndiko barakunda kumbwira ngo ndakunda oya maze guposta z'abakobwa gusa nizo zahabaye zonyene n'abahungu baramamagara iwabo sinobesha vraiment gusa muzomamagare maze sunasikia kama batanga kuza baranyinjire ntacyo bitwaye bon fait umuntu akora kabisa mugabo kindi cyose ata yuko hari abahungu wewe urumva ushobora kugira surprise bagasara muga ku mukobwa akavuga ati nice guy ndamamagara nyene sinzi ni ibintu ziri contraire nyene ko biri kose ugerageje kuraba mu commentaire yazijya video postinga kuri IG Kaboss since ko ufata umwanya wo kuzisoma sometimes nyene hari abanyarwanda benshi bagukurikirana kuri IG banagerageza kuza kubwira muri commentaire ati nta kuntu wazurategura uramuza abasani n'abafans iya kintu uri kukiyumvira wallahi plan ndayifise kabisa urumva naronse n'ama message inbox menshi by the way zige video ziri mu video zimaze kuduza ababone banje followers on Instagram zige video zimaze kuronka ama views plus de 100,000 views kuri Instagram yanje sivyo kuri YouTube nadishize ko ama shorts ama views araduga so ndarabonye yuko hari ikintu tumisinze tu muri game yacu hari ikintu citwa entertain tuzi ku entertaining abantu bacu sivyo turafise abafana turafise abaki mugabo muri monde entertainment umengo nituramenya the way dushobora kuba entertaining so nararonse ama feedback y'abantu bambwira ati bro fatiraho nyene tora umufana mutware kwa nice nice umutware kuri uwo mufana hama ndazi yuko bizori ibintu biri funny biryoshe biri entertainer kuraba je nzobikorera ko tu kandi Sky tabikoze je nzobikora mena kwambia ukireve je nzobikora kabisa Kaboss4Real ndavuga ati ngo toje kubivuga mu bafana bawe ngira ngo warabonye yuko ufise abafana benshi babigemeka
mu buzima bwa relation mugasi nagerageza zoshanje nzogira sondage muso nzogira sondage ndabe imbara abakobwa cyangwa abahungu oya foke ndabira n'abakobwa kubera bajya bakwemvita benshi n'amajoni n'abakobwa ubuzima bwawe bwa relation Kaboss mu rukundo ndakunda fo Kaboss bimeze gute icyo ndakunda kandi ndafite umutima w'urukundo kandi ndamaze kubabazwa rwose nyamamvu zo gukundana nabihevye nabihebye abishoboye wababajwe nande Kaboss ni mutagi nagupe konti Instagram Ndagwe konti ya Instagram. Kenshi bakunda kutujudginga ngo abantu tuba turi kuri réseau abantu dukorera ama emission kuri YouTube. N'abafapere. Gusa bashiri benshi. Kubera iki butwiyumvira uko nyine. Turababeshaho ntidukunda. Ega ari ikintu badatahura sivyo wewe ukuntu umeze imbere ya screen siko umeze mu buzima busanzwe sivyo siko umeze mu buzima busanzwe kandi ari hano batanduka bibagora gutandukanya ko twe dufite ubuzima bubiri bwa screen no buzima busanzwe sivyo hama gukunda je personnellement je ndakunda kandi ndakunda gose kandi right now Oya bose ni baheruka kugukorera akantu Alvin aheruka kugukubita ku ntoki Alvin Smith oya kumubita ko Alvin ari mariye no nangwita ku ntoki bigenze gute ntuduhisha ibintu Kaboss bijanye mbwira izo story turika kubona post ivuga ko Kaboss4Real yari mu rukundo reka ngire hashtag namuvuge ko kwiko muvuga karakena ngo tumuvuga yari mu rukundo n'uraho tumuhe promotion abakurikira ikiganiro canje na Marlicool barakibonye hama ngo acakubitwa ku ntoki na Alvin Smith Marlicool ari muri n'umugenzi wa Alvin Smith sinzi ko ari ntuze nyawiwe nawenzi kabisa icyo gihe twakora ikiganiro avuga ati yari post yahabaye ya Nelly post ya Nelly ivuga ati Kaboss yarambiwe no kuguma asangira ibintu na Alvin Smith rero Kaboss yagiye guhara no kwa Nirna ngo biraba induru rwose ari umuntu mwari musangiye na Alvin Smith jewe Chisi nibaza ko twigeze dusangira umuntu na Alvin kabisa. Kandi rero byaguteye byatumye utera induru ukaja no gusangisha kwa Nirna. Oya kubera iki none jewe abakobwa baruzuye abakobwa ni benshi kubera iki nja gupfa n'umuhungu umukobwa. Iyo story siyo kubera yuko Alvin his maji ariko wari mu rukundo basi. Sinari mu rukundo. Birasanzwe Kaboss gukubitwa ku kawaida wowe iyo story ko yivuga ko ushaka abantu bayimenya mugabo suko bimeze uko bavyanditse siko bya bimeze ndakubaze ama post yose bakwandika ko wewe abariyo nimba ariyo niyo mpamvu ndabikubajije okay reka rero mu mwanya rero nice rero ushaka nice arafise kubona roof nice umengo afise histoire yiwe nyene azi personnellement guys that's ibintu byabaye bose babona iyo post je by the way kandi Marlicool yaravyemeje ko byabaye nawe nzo Marlicool nanonzi ha mikindi kintu je no kubwira nuko Alvin dushobora gusangira umukobwa kubera Alvin ari marié afise umugore wiwe mwiza urumva Alvin afise ure ni papa urumva twosangira umuntu gute so je Alvin darabonye story bavuga ati ngo turafite ama beef na beef ari na Alvin umuntu wanje n'ubu twe dugiye kuvugana nejo twari turi kumwe urumva n'umuntu wanje cyane ahubwo ni kwa kundi usanga abantu bagerageza kurondera attention biciye ku mazina y'abandi sivyo hari umuntu abashaka kurondera attention biciye kuri wewe sivyo ibintu nk'ivyo ku buryo akreya story hama kugira abantu nyene soit aduza ba abonné soit agira iki mugabo the story behind so kimeze niyo narayutse kunshura t-shirt ya fresh sana na rumva na mavuta naramubonye muri fresh yambaye t-shirt ya fresh sana none ngaho umva yo bafite beef ya gute kandi ndumva ko ariho kaga connection igeni family kubera yuko hari ikintu batazi narigeze gukora ibintu bijanye na Kaboss delivery nembere zingya abakiriya banje bambere yari Alvin na Nirna urumva niyo banshorera cyane baranuma ibintu bitandukanye kabisa nkari bazanira so urumva yaramaze kuba famille yaramaze kuba urumva sinzi ukuntu bikubwiye kandi urumva shaje bajya n'abantu banje wallahi ahubwo nabajya abandi n'abantu bawe bajya mwapfuye na Alvin uwo muntu twapfuye na Alvin nano nigera mbona uwo muntu twapfuye na Alvin jewe arakwiyakanye ariko ikiganiro cyacu muri kano kanya ko dusuka ta content yawe ashobora kurengana kubera n'umufana wanje we
none woja uwo muntu ndamuzi ndamubona mu mafilme na Alvin mugabo shana apa no mu mafilme nibisanzwe Kaboss hariyo n'ibindi twacanye mbona no kandi ndazi oya Nelly nati wabivuga neza yash Nelly nati turamumenyereye none hari umuntu Nelly nati akicandika ko inkuru akababara ariko ibariyo Nelly nati ngo ntabesha yego ngo ntabesha vraiment okay ukazomona kuvuze ko iki kizoba ari bon ashaka kwafisa nka 40% y'ukuri je ndibaza yuko de ma part je naco bintwaye kabisa kubera yuko turi muri monde ya showbiz sivyo umuntu yaje muri no game ayize ukuntu imeze na cyane cyane abantu bazokrea ikintu kugira nyene bashobora gushira hasi bazokrea ikintu kugira nyene baronke attention sivyo hari ikintu bita yuko iyo star kirashininga sivyo abantu barategeza kuyikomanta kwa witi wabonye ukuntu igitori kiraka gose so ni ibintu bisanzwe ivyo nye je naco vyangize bro bisanzwe baravyakira igikuru nuko Alvin na madame wiwe ari abantu bawe na kimwe dupfa bro n'umunsi tubona irya post Alvin twaravuganye kuri appel tukaceka tukasema grand frère bisanzwe by the way n'igambe ndabivugiye ngaho yakumbwira ariko bon en fait abanyarwanda bavuga neza ngo amagambo ashira ivuga foko ibintu bivugwa ko kugira ngo abantu ba sha wallahi je nari bikabisa fisi ninde yavyanditse mbere sina mahoro meza ninde Nirna post baraza kwinjiza ko ngaho Nirna je naco bintwaye vraiment ahubwo yarondera indi content anyandika ko mwe fresh sana je ndakunda peace anduze sha nukuri nareke kunyandika sinduke yego ni Kaboss4Real novuga ati nukuri guys ntimushaka kwibaza ukuntu dutigita turiko turabaronderera yama update news kwa kuri turiko turabaronderera inkuru mamushaka kumva Kaboss ndamaze nka 2 ou 3 mois dukorane emission ariko defo yako yo sasa ariko tumanda yivuze so rero uno munsi yaraheze y'amezi 3 ndamuronse yambwiye igenda murondera yambwiye ati hariho projet ndiko ndakora iyo projet ninayiheza ntuza dukora emission kubera bizoba bikenewe yuko tuyivuga nimba bitakiri ibanga Kaboss nihe projet warimwo kigagiye sha niko nari nafashe urugendo gatoya nafashe urugendo gatoya sinari hafi abana n'udufoto hari Dubai hari Dubai mwahabonye tuba tugiye kurangura tuba tugiye kurangura amatelefone kaza nuko muzotani valize mu visa I feel like oya sinari Dubai mutahani foto mutahana uratu dupicha bavuze ngo ninde mbega ngo yitahaniye ngo ntuzenya uratu dufoto zo kwera poro kuno tuba turi clear oya sinari nagiye Dubai kabisa nagiye ngene mu tuntu twiwanje tujye n'ama formation ibijanye n'ibigene tusanzwe dukora cyo bigenda fresh so ujyamo kiyagiye wandondera rero nari stressé kurondera impapuro kurondera iki ureba mwanya wari kuwangoye kabisa wari hehe byukuri Kaboss oya nawe naco bitwaye duhe hashtag gigana kidashaka nari hafi tu nari hafi nari hafi aho mugiye kibaye hafi tu sinzi hafi kuri we ni he hafi ninga hari igihe nakubwira ati Belgique ni hafi kuri jewe yari Belgique ngira gufabi oya nari hafi tu ngene mu formation y'ibijanye n'ibigene sanzwe nkora nyuma ya formation ziwawe wagiye gufatira aho hafi mu gihugu kibaye twitege iki kuri Kaboss en tout cas changement niyo mpamvu namaze iminsi n'ibiganiro byanje byahenga bidasohoka neza twitege changement twitege high quality interviews interviews ziriko to the next level en tout cas ewana jewe I wanna try my best gukora interview irabwa na ba Trump bose tugana ku musozo w'ikiganiro cyaje Kaboss4Real niki kintu ubona yuko Jimbere magazine yo gukorera ukavuga ati jaka kazi ndagahagaritse yo nkorera sha antuka production ya hangout yagaze twabihetse cyane twanje ngaje nigi cyangwa yajyanye kuri production ya hangout so production cyo tumuva muri Jimbere
cyo bari ikintu cyo bari uko bohagarika bahagaritse production cyangwa urumva ntazibana zidakumanya amahembe mashobora gushwana n'abantu hama contract mukayihagarika canka akanoti kakakoresha Chaga notes just wow humva nanje ngene iterambere ry'iwanje ndose undi muntu yongera ko akamiliyoni hejuru ni fresh ukigenda soka cyane gose cyane reka ndagushimira cyane Kaboss4Real asante sana mimi nimeenjoy cyane ku mwanya wawe thank you so much muri Buja TV nyuma y'amezi 3 tukurondera twitege byinshi antuka twitege iterambere twitege cyasha twese kabisa kuri twese ndakusabe unsezerera abakunzi banje bambwira gukora subscribe kuri Buja cyane gose abakunzi wa Buja TV by the way hari ukuntu ngene ugiye kuri YouTube hariyo ibintu ukunda kuraba ibyo ukunda kuhutsa jere kuri YouTube yanje Buja TV ndayuguruye ategezwa kuza swat link yo ngaha ni swat ikiganiro ciwanyu urumva yuko ati wakoze ikiganiro cy'Instagram kabisa ndagufana cyane cyane hello 5 yo reka ndagushimire wowe wadukurikiranye du début à la fin ndizera ko waryohewe ndizera ko wamenye stories nyinshi zijanye na Kaboss4Real shimire umufana wese wa Buja TV umaze gukora subscribe ndakubwira ati big shout out kuri wewe urindiriye iki why you waiting for the time is now kuri subscribe muri Buja TV kugira ibintu bibandanye genda fresh sana kama kawa yari Kaboss4Real agama home girl nice guy nyuma kamera aravuga mu izina oya ntavuga mu izina afugusa reka ndamu describing na moja mama bogare 4 and moja mama bogare 4 antuka sister ngandikire nice inbox amubwira ati ushobora kunokira ifoto y'umuntu abari nyuma ya kamera sishobora empo sasa ni besto wako nini biki wewe uzumira muri oya mugabo hari ukuntu ngene usanga reka dashobora kubaza hari ukuntu usanga mu videaste sivyo hamwe n'umujournaliste bahuza chemistry sivyo sometimes katusanga hari n'ibindi bintu bahuza imande sivyo je bigiye mwashika wewe hamwe n'ujya mu bogare nyuma ya kamera hari ukuntu ngene amaso yanyu haguma habaga clock mu ngene murabana mu feelingana ukuntu ndifuza kumenya ho bari imigendera ho bari imigenderanire yahe hagati wawe CEO wa Buja Town journaliste wa Buja Town turi kumwe muri Buja Town kabisa bishiza akakubwira ati jere kanseri kiri ku mutima ndabona yuko je nawe dukorana neza wayi tutobikisha mu rukundo byogenda gute kuri nice yewe gayewe ivyo ntivyo nabaho reka sindaheza ikibazo cha nyuma Loga ile bon mubogo sigeno urabibona nawe nyene biramaze gushaka gufuhisha no turabikata biramaze gushaka gufuhisha oya from mu wiki ndazi ubonye twangira afunguye ntariko ndafungura Icyo tuma mfuha vraiment siko umuntu ariko arafungura Kaboss ariko arafungura vraiment nawe ubuhatsi kabisa atuma nkubwira ati ngo dusangire basiko tuma wanga none nurigera ugira feelings kuri yo feelings nyabaki wow nyine go crushing umuntu bibaho urabona ko zahindukiye kandi turi kuri imbere magazine cinarike kumvuruga ibintu barabikata lejo ndabatere story kawaida ahantu hari urukundo urabibona to amaso arabivuga Kids rabivuga ibaze yaje mufatiye kamera arumva bimeze fresh sana Peace out, my G's. Respect.